tudodore bakunzi ba STV twumve. Odi. Gute gatonya. Kuba uri sister w'umuntu ayitinze ubivuga ku iki? Ubivuga ku iki? Ubivuga ku iki? Ukango? None turamukirize n'abakunzi bacu hajya ba STV. Every story matters. You well know my people, it's another day, it's another blessing kwa Rama kumusukundi bakunzi ba STV. Them call me Dan for real. Sasa bakunzi ba STV nababwiye yuko umwaka ari umwaka w'akazi kandi gakomeye cyane. So no musi naho mumara ndi ngaha namaze iminsi nkora content ya Jaja canke tuja kurondera by'amahera bamwishuje mwamwe kuntu byagenze ariko no munsi je kumuvumbura udasanzwe je kuraba umukobwa ari n'umuhitmaker n'umukobwa ari muri clip nziza cyane indirimbo irikira hitinga ifite izina ifite ponga mu yugo canke muri industry ya 2 sasa bakunzi ba STV umukobwa murashobora kwibaza ninde baza kubona kuri screen za STV umukobwa ashaka gusa n'umunyarwandakazi yitwa Knowless nawe na wundi ni Anny Ingabire benshi bazi kuri TikTok benshi bazi ku ma social media yatandukanye ubu yagiye ku rubuga rwa YouTube naho ngira tubashe kumenya no munsi ntitwigeze tuvugana n'ikintu nakimwe ariko jenje kumuraba namusavye ikiganiro ukunze wa STV hanyuma muraza kuraba uko bizagenda je kumuraba ntakima twavuga imvisi muraza kubikurikirana ko bizagenda ko tuzaganira umweza kuza rero mu nkurikire bite mumeze neza Fab twinji Leonce meze neza tudodore bakunzi ba STV twumve Odi bakunzi ba STV kan telefone titsere wewe kine titsere wewe kunzi wa STV zishimaza kuyibona meze neza kandi sava uraho ndawukangoye none turamukirize n'abakunzi bacu hajya ba STV azaniye Ariel Ways karibu meze neza mama kare umukobwa wanjye none karibu nkino ya hanini nawe gute gatonya kuba uri sister w'umuntu ayitinze ubivuga ku iki? Ubivuga ku iki? Murabona ko no munsi ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane gose andika ashaka kwibaza ati ninde no munsi twatumiye ninde turi kumwe ndi kumwe n'umwigeme witwa Pretty Prince sinzi araza gutwiganira sinzi kari mukuru cyane mutonya video fiction muri miss amazi miss ariko aravuga ku mbuga zigiye zitandukanye haba YouTube haba Facebook henshi cyane unawe ari Anny Ingabire araza gutubwira yuko ari mukuru cyane mutonya wa Anny Ingabire no musino twaje kuyaga kuri byinshi ndamukiza bakunzi ba TV Prince ndabarabwira cyane meze neza ego amakuru yawe neza ubwitonzi ni bwiki nisanzwe nitonda cyane gose ndabizi umeze neza mugabo ndakwakiriye kuri kamera za STV merci Prince novuga nti Prince akeneye kutubwira ati hari umuntu ashobora kuvuga ati je nizuku Prince n'umuntu muri rusange Prince ameze gute yitonda hanyuma atavurugana
akunda n'abantu nkunda n'abantu Prince navuze muri introduction yuko ushobora kuba hari ico mufana na Anny Ingabire yabonetse mu ndirimbo yitwa Elena mufanika ndi petite sœur wiwe uri petite sœur wiwe so kuba uvukana na Anny Ingabire ukabona yaragize hit nk'ijya bivuze iki kuri wewe kuba tuba tumuzi kuri TikTok hanyuma ubu waje kuri YouTube turamubona bivuze iki kuri wewe kubona nka mukanzu wawe ari kashininga ari karatera imbere karavuga ku mbuga zigiye zitandukanye cyenda bitakari nk'ikintu gikomeye cyane bikora mu karatera imbere karatera imbere ndabona ko karagera andi hantu ni Prince numvise yuko Messi zariho film iri kirategurwa bega Prince ibintu bya film ni ibintu kandi azoja amazokinamo iyi film ishobora kuba yaranditswe n'umuntu sivyo kuvuga sinzi kazomurusha ndabivuge kukina film ni ibintu vyame bikurimo mu kuva kera canke byaje gute Apewe ndabona kwa nakunda kureba amafilm nanje nabona ati ndashobora kwactinga nanje nkina nyene nkumva nyene ni ibintu bindimwo mva ni ibintu nkunze ati ndashobora gukina nanje ndashobora gukina umwe mu bantu uvuga ati uyu muntu ni citegererezo muri film uwo muntu ndamukunda muri film y'abarinda Ndi filme z'inyarwanda ndakunda umuntu witwa Pablo nk'icitegererezo ari nk'umukobwa na umukobwa ndakunda umukobwa witwa Maya Maya akina muri filme ya Maya muri filme ya Maya ego yakina muri filme ya Maya ntuzenya Hollywood guha cyangwa Hollywood zokina uvuga nti iyi Hollywood bayimpaye vraiment no kuri iyi Hollywood nzoyishobora yo bari Hollywood nyabaki hari amabara agiye atandukanye urashobora gukina Hollywood y'umuntu ameze neza cyangwa Hollywood y'umuntu umukobwa ameze nabi cyangwa ugasanga ni film baguha ni Hollywood y'umukobwa ugasanga iba yaktinga nyine nk'umuntu w'umuhabara cyangwa y'umuntu ameze Hollywood imeze gute baguhaye uvuga ati Hollywood ishobora ndashoboye kugira kinana holo ndiko ndarira nk'ubu nyene nakubwira ngo nk'ubu nakubwira urire byawe nezerewe ndarira babaye ndarira nayo nabonye baguhaye gift kuri anniversaire since ebanje ari ngaho ari ndubona nakubwira ati gira action ko arira byoca biza ndira urumva hori y'umuntu ameze nabi nivyo ukunda urumva hori y'umuntu y'iburi babaje iyi ya story ibabaje sinareka kwikina mu bwana igihe mwari mukira abana wari umwana umuntu usanga ari turbulent n'umwana aciye ubwenge n'umwana yitonda wowe wari umeze gute jewe wari timide kandi n'ubu ndabikoranye n'ubu ndabibona ko bukeye timide cyane kandi sinakunda kuganiriza abantu hakujya kuntu usanga haza nk'abashitsi muhira ugaca usanga bakubwiye ngo ganiriza abashitsi baganiriza gute abantu basumba bakumva ndabavugisha n'umuntu nawe akunda kuganira ari cool cyane aganiriza abantu bose amenya ibyo baganira batamatamaakazi bakunze muri famiye abayagisha biragoye kubona abantu bavukana bakura muvuga nti bafise ubucuti nk'ubwo mufitaniye nani mbega byabiva kuki kuko hari abantu umva hari abantu bavukana bakabona hariya mu barabara ugasanga n'abantu bagenda bameze uko mugabo ubwo bucuti bwanyu navuga nti bo kuva bwabaye sudeniki bwagumye baza ko ari urukundo bari rumwe nko mu muryango tugenda turakurana Anny no mu TikTokers kuja muri TikTok kuja muri TikTok ubikeshaho canke niwe wenspiye ko canke byagenze gute canke nibi nawe
wakuze nawe oya ahubwo wowe utanga kuri TikTok kibikora nk'ibintu biraho nyine byo kusura n'ibindi bintu by'abandi bantu nta mu mabona birakunze rero niko kukumanya nanje ambwira udakora TikTok akabengereza mu nyine ubundi nanje n'ibyari ibintu byanje mbwa akaguma ambwira kora TikTok akambwira dukorane dukora video dukorane rero bakambwira ati bandanye uzobikunda mu nyuma mbwa rero mu nyuma asanga nanje ndabikunze kuko mbwira mugabo hanini niwe yakontinue birumvikana novuga nti no kwinjira muri filime hari umuntu zo gufata ukuboko canke ni wowe nyine wavuze ati jewe ngira fata umwanzuro wo kwinjira muri filime oya njyewe urukundo ruvuze iki kuri Prince ikintu saka kiri mu muco kindi bwo gukundana oya abana bavuga ati urukundo ntarubaho mu majambo make oya rurabaho nko muri no minsi hari abantu bavuga ko urukundo rutabaho ubivuga ku ikibazo kuri bo ntabwo nzi ariko genda nzi ko rubaho ko rukibaho genda biba Prince yaramaze guhemukira cyangwa yaramaze guhemukirwa oya sinovuga ngo ndabaze guhemukirwa njyana ko nabivuga nturahemukirwa n'umusore tumaze guhemukirwa ariko nibaza ko ivyande nyene vy'ubwana ni ibintu byabaye kera byabaye kera ya nyene urwo rukundo ruri muri adolescence byagenze gute yagutiye amazi cyangwa byagenze gute yanciye amazi hanyuma icyo birangira gute icyo birangira ukuntu ni ikihe kintu cya mbere kimaze kukubabaza kimuvuga ati sha iki kintu ndiye cyarambabaje mu buzima ni ukuri ikintu kimwe kimaze kukubabaza mu buzima bavuga iyi story ndayibutse irankora ku mutima cyane gusumba izindi story zose sha story ndimaze kumbabaza bo icyo gihe nyine twarigeze nyine gushwana nyine none ko wandi turashwana nyine biraba birebire yari yambabaje hama mbona bigize ibintu bisanzwe bigisimba navuga ibintu bisanzwe wowe yaragushavuje nawe acabigira nk'ibintu menga nta kintu nakimwe yakoze nta kwisigura iki numva birambabaje ariko hapo yaho niho yaje nyine kubera ko nanje nari namanduka atakaniyakiye ndabyishiremo nyine ntabwo twakire nyine ndagenda ndiha umwanya kubera ibyaranguye mugabo ndiha umwanya hama ya mugabo yarabonye nyine ko nta kintu mu buzima bwiwe nawe aragaruka ndambwira tugarutse ko bibona ko nakiri mu buzima bwawe byarangiye nawe mukatiye impanuro hari abantu benshi bariko badukurikirana ngaho ushobora gusanga baragiye muri iyo situation wagiyemo impanuro woha nk'umuntu yoba yarahemukiwe umugira ave muri depression bari nk'iyawe umuntu umuha kuba wenyine akagukina akunda gukora siporo waca wiruka kandi narakunda kuririmba cyane nigira nk'ahantu nkiririmbira ugasanga sekiteri mu matwi ndiko ndiririmbira ugasanga sinamenye ngene byaheze ngira umuntu wese arafise ukuntu yidestressa muri we ngira umuntu wese nyene nanje nivyo zafashije ikintu naco kimaze kukuryohera mu buzima ukavuga ati kino kintu vraiment caranyoheye mu buzima coba ati je vraiment aha hantu vraiment nararyohewe pe umuntu araryohewe ibintu byinshi araryohewe ibintu byinshi byinshi cyane ni byinshi cyane bararyohewe ibintu byinshi nagira mvuge ngo yoba ari anniversaire yaheruka kuba ati nabaryohewe nyine yarandyoheye yankuye agasikuru naryoheko ati yitegure gute Prince kwinjira muri filime jewe nibaza ko niteguye kuja gukina filime nibaza ko umuntu utanga gukora ikintu uriransa bizoba byose mugabo ukeneye gushika nyene kuco ushaka ukeneye gushika kuco ushaka mbega Prince yoba yibona hehe nko mu myaka niyo waguma muri filime ubibona hehe mu myaka iri imbere
ushaka kuba nkandi ni icitekererezo nyine ukavuga ati cyenda ndakeneye kumera nk'umuntu ukeneye kubandanya muri sinema canke hari izindi nshingano nyuma ya sinema uzokoramo papa mama naco ndamenya mugabo ndibona ahandi hantu ndibona kure cyane kure ndibona kure mugabo sinzi ko nzobandanya filime canke sinzi imwe mu nzozi zawe wari ufise ukiri umwana yari yahe kuba muri ibyo ndakomeye cyane warabimbwiye kandi rapopase hanyuma bice birangira gute terestori ntabyo ndabigera canke uzogira uzoza bukebuke Notsa ko nzoza ndaza uzobimaniya byose wifuza kuba umuririmbyikazi uno munsi ukisanga muri filime mbega byo kuririmba warabigerageje biranka canke yageze kuba ndirimba yageze kuba ndirimba muri korali experience uri solo nawe uri umwe ndi umwe muri korali hama après nyene ndavayo wavuye kugira uje kwikorana cyangwa wavuze ati ubureka amagarike amandangura izindi nshingano nahagaritse kubera hari ibindi bintu byari byabaye byatuma nahagarika umwana wambana muto Prince arafise umuntu akurashinga muri Kenya cyo tucihoze arafise umuntu akurashinga muri no minsi canke iyo umuntu akunze umuntu hama uwo muntu ntabimenye canke ntabimubwire ku mukobwa niza geste ziba canke zishika usanga kenshi yamonye ariko umukobwa acamufuhira iyo umuhungu abonye ari kumwe n'umundi mukobwa acamufuhira kandi iyo ngorane iri ku bakobwa benshi ntibabivuga sinzi ngo nabibona hari n'igihe yishofa gaca umenga n'umuntu mukundana kandi mudakundana bikunda kurangira gute kubera ndazi ko ushobora kuba ufite umugenzi ushobora kuba yaraciye muri situation birangira umukobwa bivuze ko hari imico y'ikirundi twamanyenga umukobwa ngo nashobora kuja kugira amavance ku muhungu ubwo niko vyumvira ivyo bintu cyane siko ndavyumva kubera ko bigiye byari kera ariko ubu ndabona kumenga bimubwiye byari bisanzwe umunsi wa Saint Valentin n'umunsi w'abakundana Prince uwo munsi awiyumviraho gute hari abavuga ngo Saint Valentin ngo n'umunsi w'abantu baba couple bari marié abandi nabo bakavuga ngo Saint Valentin ya bose niyo garagaza urukundo Prince yavyumviraho gute sinzi byahuzanye n'umunsi mukuru w'iminyota twagiye kwisigisha iminyota byahuzanye ari umunsi w'iminyota ngo abakobwa birabura nabo ngo bashikiriwe bazi ngo byabereye aho twaba tugiye ngo Saint Valentin ngo si iwabo umwaka ngo ngishitse ngo ari umunsi w'iminyota nk'uko byaba bivuga umwaka bishitse ari umunsi mukuru w'iminyota uyumvira yuko ari umunsi w'abakundana w'amakouple ari marié canke biravana na dogre ngira y'urukundo umuntu aba afise ntiyagezeko Prince navuga nk'ikintu yoba yifuza nko gushikiriza abakunzi bariko baradukurikirana abakunzi ba STV cyo bari nk'icana nka projet nk'ikintu uvuga ati no munsi ngiye nje gukora ibi munkurikirane ngaha cyane ati projet zanje ziri muri kazoza muzozishigikire nkuko projet dufise ni gukina film nifuza yuko badukurikirana bakunda kuko nasanze rezo sociale mu Rwanda irateye imbere cyane barashigikirana usanga ari abantu nyine usanga barabwa n'abantu benshi ni kuvuga ngo bakunda ibikorwa by'abarundi babo bakunda ibikorwa by'abarundi dushigikirane muri dushigikirane aho hantu doja gukina filme niyaba uno munsi hari umuntu akurikiranye kino kiganiro ashobora kuba ari umwe mu batwara filme kanaka atari uwo hantu doja gukina
ashobora kurondera nk'uno munsi mwokorana cyane atari tuma dukorana bon urafise ndazi yuko ufise hano uzoja gukina film uzotanga gukina film haje nk'undi muntu umubosi dufate nka Ben Dwayo Fanira Vina gukeneye eske mwoshobora gukorana canke uvuga ati reka manze uko natanguye reka manze nkine muri iyi hanyuma hiyo nzoza bimeze gute kuri wowe woje gukorayo canke bisanzwe naho nje gukinayo no woje gukinayo okay Hansha nibaza yuko byinshi twabivuze twabiganiriye kandi nawe urakoresha TikTok cyane gose amazina ryawe yo kuri TikTok ni ryawe kuko turafite abakunzi ngaha bakunda kuja gukurikirana TikTok nabo bagufollowing mwa followinze Petit Prince Akimana ikindi naco abaza gushobora kubona igana ziko ku makomantere baza kuvuga yuko usa na Ariel Ways wo mu Rwanda ari abantu benshi babaze kubwira ico kintu ndibaza nturi wa mbere uvyifata wa mbere nageze guhura nageze guhura tukikura mu kanya ahantu mpura n'umutipe uwo mutipe bashambwira ngo asa na Juno kandi asa na Juno mugabo bashambwira ngo 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 turamusa Ariel Ways ngo nuyu ngo ni yakupre ide mu Burundi ahubwo turose ahubwo ifo yuko muhura uko na Ingabire asa na Knowless aho rero menshi no bavuga ati none mwe kubika mwatwaye abari abahanzi kazi bo mu Rwanda bose byagenze gute byarashitse Prince TikTok yawe ni ya Petit Prince Akimana na indi réseaux sociaux ukoresha IG mugene n'amazina nayo nyene amubise ni Petit Prince turi kumwe petite sœur wa Anny Ingabire yabonetse mu ndirimbo yitwa Irina ya Melanin Boy nayo nyene muje kuyiraba mu ikurikirane mwumvise ko ariko aratubwira yuko gira tangwe kuja gukina film dushigikiranire aho hanazoja gukina film ntavyo nyene tuzogaruka ngaha tubereke kuri screen za STV tubereka abana agira aje gutangwa gukina film n'abaribo mwumvise kandi yuko hariho n'ugize amurondera nyimba yari ukinisha film angaha mu Burundi ashobora kumukontakta bakavugana kaho hana ashobora kuhakora nibaza ko atakindi kintu dusigaje kuvuga byinshi twabiyazi reka ndagushimire yuko ubona watwakiriye Petit Prince mwakoze nawe bakunzi ba STV dusubira nibaza mu kindi kiganiro ciao Every story matters.